Kristo bene wacu basangira rugendo, namwe mwese muri uko mwumviriza radiyo Mariya. Uno munsi nashaka kubaramutsa muri iki kiganiro c'ishuri ry'ubweranda, tuzirikana ku kuntu umuryango wa Karumeli mu butumwa bwawo bwo kumenyesha inkuru nziza bufise ico bwiharije kandi buterera muri ekleziya. Abatwumviriza rero bumvise mu muryango wa Karumeli mu butumwa bwo kumenyesha ijambo ry'Imana, bohava bibaza bati mweho ntimuje, reka gusakuza muvuge ivyo ekleziya mawe wacu ivuga, kugira ngo dutegere kumenyesha ijambo ry'Imana ico bivuga. Ivy'iwanyu navyo mushaka muvyigumirize, ntaco vyotwungura. Natwe ivyo tugiye kubasabikanya ni ico umuryango w'i Karumeli ufashwe nk'icibare mu bigize ekleziya nzima, uterera mu buryo bwo kumva imenyesha ry'ijambo ry'Imana ico ari cyo. Mu nama rukokoma ya ekleziya yabaye haciye imyaka irenga 50, ikoraniye hariya i Vatikani ku kirimba Papa ahangamyemwo, abari bayikoraniyemwo batwigisha ko mu kwinagura kw'imiryango y'abihebeye Imana bavoma bose kw'isoko ry'abahaye iyo miryango iraga imbumbamutima bakurikira. Muri Karumeli naho abo ni benshi. Uno munsi twashaka kumurikirwa n'umuhanuzi Eliya. Umuhanuzi Eliya siwe yatanguye Karumeli. Ntivyoshoboka ko uwo muhanuzi yabayeho mu kinjana c'icenda Yezu Kristo ataravuka, yowe yaratanguje umuryango wavutse mu kinjana ca 12 mu nyuma y'ivuka rya Yezu Kristo, ugahabwa itegeko ngenderwako mu ntango z'ikinjana ca 13 n'umweranda Ruberuto w'i Yerusalemu. Ariko bakarume n'abakarumelita bose bafata umuhanuzi Eliya nk'uwabaciriye amakanda bakurikira, maze tugasigarana iryo ragi ryiwe yasize ku musozi wa Karumeli, aho abihebeye Imana baba bakagenda barahanahana kandi bakivuga iryo ragi umuhanuzi Eliya yahasize. N'abakarume rero bakaja muri urwo rutonde, aho bari bashize udusago ku musozi wa Karumeli, baja muri abo bose batoranye akarangamutima k'umuhanuzi Eliya. Uko twumva rero imenyesha ry'ijambo ry'Imana muri ekleziya mawe wacu, tubikura ubwa mbere ku kuzirikana ubutumwa bw'umuhanuzi Eliya. Ivyo navyo tubisanga mu gitabo ca mbere c'abami, kuva mu kigabane c'17 gushika ku kigabane c'19, be no mu kigabane ca 20. Twihweze rero ibiranga uko gushingira intahe Imana k'umuhanuzi Eliya, heza nako kukamurikira uko twumva ukumenyesha ijambo ry'Imana muri ekleziya kuva na kera na rindi gushika uno munsi. Ubwa mbere Eliya yarangwa n'iki? Eliya yarangwa n'igishashara camururumbamwo co gukorera Imana. Biratangaje uko abivuga, ingene umuhanuzi Eliya yinjira mu bwuzure bwa mbere, ari bwo bamwe bita ubwuzure bwa kera. Bahejeje kuvugana ivy'umwami Akabu yatwaye igihugu ca Isirayeli, igice cari gifise icicaro c'umwami Samariya imyaka 22, yakoze inabi mu maso y'Umukama, akinjiza ibigirwamana
mu gihugu, akanubakira uruhimbi Bahari mu ngoro ico kigirwamana cari cubakiwe i Samariya. Niho rero Eliya yaza agatangura ubutumwa bwiwe. Abutangura avuga ati, ndarahiye umukama muzima, Imana y'Isirayeli nkorera, muri iyi myaka nta rume n'imvura bizohaba bitavuye ku ijambo ryanje. Ivyo tubisoma mu gitabo ca mbere c'Abami kigabane c'17 akarongo ka mbere. Muri ivyo yavuze rero hariho ivyo dukeneye kuzirikana. Avuga ati, ndarahiye umukama muzima. Iyo rero avuze ati umukama muzima, aba ashaka kuvuga Imana iriho, ya Mana yiyereka Musa mu gisaka kirurumba umucanwa, ivuga iti, ndi Imana ya so wawe, Imana ya Aburahamu, Imana ya Izahaki, Imana ya Yakobo. Ivyo navyo mukaba muzi ko tubisoma mu gitabo c'Ihunguka mu kigabane ca 3 mu karongo ka 6. Imana nzima rero nukuvuga Imana yakuye igihugu ca Isirayeli mu Misiri, iyo abanyisirayeli batari bwabe n'igihugu kizima, bari mu buja, maze ikagenda ibayobora mu bugaragwa, ikabaha itegeko ryayo, hanyuma ikazobaha n'igihugu. Maze iyo rero umuntu avuze ati Imana nzima, nukuvuga niyo Mana yabaye mu buzima, atari Imana biyumvira. Niyo Mana yaremye abantu, niyo Mana ibabungabunga, niyo Mana itagize uko ishavura igira, ikamiza ijisho ku bayo mu mbabazi zayo. Ni Imana ya basokuru, si ikigirwamana. Kuko ibigirwamana nk'uko tubisoma mu gitabo c'umuhanuzi Yeremiya, bifise amatwi ntibyumve, bikagira amaso ntibibone, ariko Uhoraho wewe ahoza ijisho ku bamwemera, kandi akabatega amatwi iyo bamwazambiye. Ico nico ca mbere umuhanuzi yari yabashatse kuvuga iyo avuze ati, ndarahiye umukama muzima. Nukuvuga niwe ari muzima, niwe Mana ya basokuru, niwe Mana igihugu cacu camye kibona ko ari muzima kuko yacamye hafi. Hanyuma acavuga ati, Imana y'Isirayeli ngorera. Nukuvuga umuhanuzi Eliya yiyumva nk'umukozi w'Imana. Kurya Bikira Mariya niyashikirwa azovuga ati, jewe ndi umusavyi w'umukama, nibimere nk'uko umbwiye. Nukora rero ivyo umukama amubwiye, si ugukora ivyiwe avyitirira umukama. Hanyuma rero hariho igikurikira twumvise ngo muri iyi myaka nta rume n'imvura bizohaba bitavuye ku ijambo ryanje. None Eliya arafise ijambo ryiwe? Reka tubanze dufate ivyo bintu bitatu tumaze kumva: kumenyesha Imana nzima, kuyitandukanya n'ibigirwamana bitabona ntivyumve, hanyuma kuyikorera ntituyitirire amajambo yacu, duce dutera imbere. Imana rero niyo yirereye Eliya. Eliya yarezwe n'Imana kugira ngo agende aratohora, ashishoze ico Imana iri n'ico imutuma. Eliya ahejeje kwiyaga ubuhizi bwo kwemera Imana, imukoresha urugendo rwo kumurera mu kwemera. Imana ivuga iti, va ngaho werekeze mu buseruko
uje kwihisha ku ruzi Keriti rurabana n'uruzi Yorodani. Uzonywa amazi y'urwo ruzi, kandi nategetse ibikona kukugaburira aho. Navyo nyene biri mu murongo ukurikira mu gitabo ca mbere c'Abami kigabane c'17 kuva ku karongo ka 2 gushika ku ka 4. Eliya rero siwe imvura n'amazi bikomokako, ivyo bitangwa n'Imana. Inyota yategetse kwabayo n'ahari abacumutsi bokumva, nawe Imana yimwumvishije kugira ngo abeshweho n'umugezi yeretswe n'Imana. Siwe rero yugara kugurura amasoko y'ivyiza Imana itungisha abayo. Ni igikorwa ciwe n'ugushingira intahe Imana yo yitungira abayo. Ico ni ca mbere. Ica kabiri, Eliya ngaho ku kagezi ka Keriti, Imana ivuga ati nibikona bizokuzanira ivyo uzofungura. Nategetse ibikona kukugaburira aho. Ibikona rero vyari mu mugwi w'inyoni zahumanye, niko Abanyisirayeli babifata. Hamwe n'ibindi bikoko byose vyahumanye, ibikona vyari mu mugwi w'inyoni zahumanye. Tubisoma mu gitabo ca bene Levi mu kigabane c'11 ku murongo wa 15, canke mu gitabo c'amategeko mu kigabane c'14 ku murongo w'14. Nukuvuga Imana nyeranda yuko uko bayumva abemera b'Isirayeli, uwegereye ibikoko n'inyoni vyahumanye atayirenguka mu maso. Kumva rero Imana ibwira umukozi wayo ko azogaburirwa n'ibikoko, inyoni zari mu mugwi w'ivyahumanye, nukuvuga Imana iriko iragenda yereka Eliya inzira yayo itanena. Ata kintu na kimwe mu vyo yaremye umuntu yogira ngo iki ni igicibwa. Niyo ihumanura ivyo twokwisi vyahumanye, igatuma uwuyikwirikira akayikorera adaca urubibe mu vy'Imana yo nyene yiremeye. Ikigira kabiri, ariko ikigira gatatu, kuko icambere cari ico kunywa amazi arongikiwe n'Imana atariwe ayihaye. Ica kabiri kwari kugaburirwa n'ibikona bita inyoni zahumanye, ariko Imana ikabihumanura. Ica gatatu nuko ako kagezi ka Kereti kumye kakagaduka. Hanyuma Imana igasubira iti haguruka ugende i Sarepta muri Sidoni ugumeyo. Nategetse umugore w'umupfakazi wawo kukugaburira. Ivyo navyo tubisoma muri ico gitabo ca mbere c'Abami nyene mu kigabane c'17 ku karongo k'9. Tuzirikanye niturabe natwe ivy'Imana ikoreye Eliya. Eliya turazi yuko yahunze umwamikazi Yezabeli, yari umwamikazi yatwawe n'Akabi, umwami w'Isirayeli, kandi uwo mwamikazi yica agakiza. Yaturuka rero aho nyene Sidoni, umukama arungitse Eliya. Twebwe turabishije amaso y'abantu twovuga tuti yamurungitse mu bansi badasangiye ukwemera, mbese banatyoje bagahumanya ukwemera kw'Isirayeli. Ariko Imana mu maso yayo nta nkunzi nta nyagupfa. Hanyuma noneho yongera ko n'ikindi, saha agiye gusa hatwereka ko Imana iriko iramurera. Mugabo yatunzwe nande? Umugore, umupfakazi, umukene. Imana niyimurera ngo ayimenye
nawe ubwiwe Imana nzima ntazoyibwirwe, mugabo ntibe Imana y'inkuru mbarirano, ibe Imana nzima yo mu buzima bwiwe. Muti gute? Yarungiswe kuri uwo munyamahanga w'umukenyezi w'umukene, hanyuma ariko aramusaba kugira ngo amuhe agakate. Uwo mukenyezi kubera ubukene bwiwe aramubwira yuko ataca asigaranye. Eliya yari yamubwiye ati ndagusabye unzanira amazi makeyi mu gakarabo kugira ngo ndayanywe. Ati ndagusabye unzanire n'akamanyu k'umukate mu minwe. Wa mupfasoni ati ndarahiye umukama muzima Imana yawe, nta n'akamanyu mfise kiretse urushigwa gafu mu gakono n'amavuta makeyi mu gwavya. Urabona ndiko ndatoragura udukwi tubiri, nja ndaha ndakicumbire twe n'umuhungu wanje tukarye, hanyuma turindire gupfa. Murumva nico yari yasigaranye. Hanyuma rero umukama atuma rero Eliya amukorera igitangaro. Yamubwiye ati ntutinye, genda ukora ibyo wavuze, ariko ubanza uncumbire kwa gatsima gatoya ukanzanire, hanyuma wicumbire mwe n'umuhungu wawe, nkako nguko kumukama Imana y'Isirayeli avuze. Ako gakono ntikazokwigera gaheramwo ifu, n'ubwo gwavya rw'amavuta nyene ntiruzokwigera rukama gushika ku munsi umukama azotanya imvura ikagwa kw'isi. Imana rero yeretse Eliya yuko igikorwa ciwe ari ukugenda kuremesha abakene n'abajonjogoye, akabereka ko batunzwe n'Imana, ndetse mbere iyo Mana akaba ari nayo buzima. Muti gute? Iyo Mana yerekanye ko ariyo buzima kuko hashize iminsi uwo muhungu w'uwo mupfasoni yarahejeje aragwara, ingwara yiwe iramusinzikaza, aho impemu ziramuheramwo. Hanyuma wa mupfasoni aza kubwira Eliya ati dupfa ikiga muntu w'Imana, mbega waje iwanje ngo utsirure inabi yanje no kwica umuhungu wanje? Eliya nawe ati mpereza uwo muhungu wawe. Amumukura ku gikiriza, amudugana mu cumba co hejuru yabamwo, amuryamika ku buriri bwiwe, aca atakambira umukama avuga ati mukama Mana yanje, mbega wogirira inabi n'uwo mupfakazi natse indaro ugatuma umuhungu wiwe apfa? Eliya yubama gatatu kuri uwo mwana, atakambira umukama avuga ati mukama Mana ndagusavye ugarukana ubuzima muri uwo mwana. Umukama yumva ijwi rya Eliya, ubuzima buragaruka muri uwo mwana, yongera kuba muzima. Eliya afata uwo mwana amumanukana amuvana mu cumba co hejuru y'iyo nzu, amushikiriza nyina wiwe. Eliya amubwira ati nguwo umuhungu wawe,
ni muzima. Aha rero tubonye yuko Imana itumye Eliya kuremesha no kwerekana yuko ariyo nyene ubuzima. Ni naco gituma uwo mupfasoni amaze kubona ivyo Eliya amugiriye, agasubira gusubiza muzima umwana wiwe ku gisabisho c'Imana y'Isirayeli yahejeje, ati ubu ndamenye ko uri umuntu w'Imana kandi ko ijambo ry'Umukama uvuga ari iry'ukuri. Gushingira intahe Imana rero si ukugenda gusa uvuga amajambo menshi, mugabo n'ukwerekana by'ukuri ko ariyo Imana nzima, ariyo yatembeye imbere y'igihugu cayo ikagihangaza igihugu ico ari cyo cyose, ariyo yatembeye imbere y'ubuzima bwa buri muntu, kandi kahise n'akazoza kari mu minwe yayo gusa. Hanyuma ikindi naco nuko iyo Mana Eliya yamenyesheje itabaye Imana imbarirano, itabaye Imana yagiye arumva abandi bayivuga, mugabo nk'uko mu Kirundi babivuga ari Imana bahuye buhure. Kuko Eliya nawe yarahejeje arafata urugendo, aragenda ahejeje kumenyesha ko ariyo Mana yose yashingiye intahe, aragenda afata urugendo maze aja ku musozi wa Horebi. Hanyuma Imana rero ishaka kumwiyereka kugira ngo izobe ya Mana bavuga bati icomba ngo tugahura buhure, ariko wewe ntazogenda avuga ngo icomba ngo tugahura, azogenda avuga by'ukuri ati ya Mana twahura. Murumva yaragiye ku musozi wa Horebu, amaze kugenda ahunga Yezabeli, hanyuma aragenda batubwira yuko yamaze iminsi 40. Ahandi twohateba, mugabo ikigihambaye nuko yageze ahantu akihebura, akisabira gufata ububira kwiye, Mukama niwakira ubuzima bwanje kuko ntari mwiza kurusha basokuru banje. Akaryama agasinzira munsi y'igiti, mugabo akumva umumarayika amubwira ati vyukurye, urugendo ufise ni rurerure. Maze agafungura, agasubira akaryama, umumarayika agasubira akamubwira ati vyukurye, akavyuka akarya akanywa, maze ubwo bukomezi bugatuma agenda iyo minsi 40 n'amajoro 40 gushikashike ku musozi. Ashitse ku musozi rero akaja mu isenga ry'ibuye, akararayo, akumva rero Umukama avuga ati aho uriko urakora iki? Eliya yavuze kabiri kose ati mfitiye ubwira bwinshi Umukama Imana nyene ingabo, kuko bene Isirayeli barataye isezerano ryawe, barasitiwe icitwa uruhimbi rwawe cose, bicisha inkota abahanuzi bawe. Ni jewe nsigaye jenyene, none bariko bararondera ubuzima bwanje kugira ngo babunyake. Murumva singuvu ziwe, ahiwe yari yihebuye avuga ati sindusha ubutore n'ubweranda bangurira, none harageze ko nyakura Mukama. Ariko Mukama acaza kumwiyereka. Mugabo mu kumwiyereka, aho yari yamubwiye ati sohoka uje guhagarara ku musozi imbere y'Umukama, aragenda yumva umuyaga mwinshi, yibaza ko Umukama yiyerekanira muri ivyo bimenyetso by'agatangaza. Mugabo Umukama atari muri uwo muyaga w'igihuhusi usitura imisozi, ugasitura ibitandara vy'amabuye, ugasitura amazu. Yagira ngo Umukama araho, ariko Umukama atari muri uyo muyaga.
mu nyuma hakaza vya nyamugigima, kuko twese twama twiteze ko umukama ari muri ivyo bintu bikayangana, tubona natwe tugatangarira. Ariko umukama, igitabo c'ivyanditswe vyeranda kitubwira ko atari muri iyo nyamugigima. Hanyuma hakaza umuriro noneho utema utongora. Murumva ni vya bimenyetso yari yariyerekaniyemwo kuri uwo musozi wa Sinayi, ngaha bita Horebu. Ariko umukama ntiyari muri uwo mucanwa. Hanyuma rero niho twumvise yuko haje akayaga kagenda karahuhera buhoro buhoro, gake gake. Hanyuma Eliya akifuka umutamana atekanye. Muri ako kayaga hakaba ariho umukama yavugiye, akongera ati, Eliya ukora iki hano? Nk'uko twari twavyumvise agishika kw'isenga ry'ibuye, umukama yari yamubajije. Asumiramwo vya bindi nyene ati, mfitiye ubwira bwinshi umukama nyene ingabo, kuko bene Israeli bataye isezerano ryawe, basutura icitwa uruhimbi rwawe cose, bicisha inkota abahanuzi bawe. Ati, ni jewe nsigaye jenyene, none ko bariko bararondera ubuzima bwanje ngo babunyake. Umukama ati, genda asubira mu nzira wazananye, uje mu bugaragwa bw'i Damasi, niwashika usiga amavuta Hazayeli kugira ngo abe umwami wa Aramu. Aramwatira kuko bari babonanye atakiri imbarirano, inkuru y'imbarirano, maze yumva n'amatwi yiwe ivyo umukama amubwiye atekanye. Uyimenyesha Imana rero ashingira intahe uwo bahuriye mu buzima bwiwe, nawe ntagenda gusa arasubiramwo ivyo yumvise. Hanyuma ikigira gatatu nuko twumvise yuko agenda ashingira intahe ubutungane, akagwanira abarenganijwe n'abanyanganijwe. Hamwe mu kigabane ca 21 c'ico gitabo ca mbere c'abami nyene, yagenda kubwira Akabu yarenganije Naboti kuko amwimye umuzabibu wiwe, yohejwe n'umwamikazi Yezabeli, akagenda amubwira ko Imana izomuhana. Twumvise rero mu mpfunyapfunyo yuko kumenyesha ijambo ry'Imana ari ukugenda kuremesha abakene n'abajonjogoye, ubereka ko batunzwe n'Imana, mbese mbere ukabereka ko Imana ari yo nyene ubuzima. Hanyuma ukagenda ushingira intahe Imana yonsa, Imana yoyo ihoza ijisho kubayo, Imana koko yumva iyo abayo bayemera bayitakambiye. Maze ukagenda umenyesha iryo wewe nyene wumvise Imana itakiri inkuru mbarirano, uwo mwahuye buhure, kandi ukagenda uyishingira intahe mu kumenyesha ubutungane, ugwanira abarenganijwe, kuko Imana ariyo yama hafi y'imfuvyi, bakava amahanga n'abapfakazi, ya migwi itatu mu bwuzure bwa mbere, imigwi yerekana abantu batishoboye, Imana yama hafi. Nuko rero niko umuhanuzi Eliya tugendera mu makanda atwereka ico arico kumenyesha ijambo ry'Imana, ukaregwa n'Imana, ukuzura umwete, ukagenda uvuga ijambo ry'Imana utavuga ijambo ryawe. Atumurikire. Tuzoheza rero mu kiganiro gikurikira tugende turaraba ingene umuryango w'Ikarameli wagiye urinjira muri ubwo buryo bwo kumenyesha ijambo ry'Imana bivuye ku Mana yonyene.